Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na télévision Isanganiro, reka tubahe ikaze muri aya makuru mu Kirundi twabateguriye, ayo nayo tuyahera kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba amakungu gufasha kugarukana amahoro n'umutekano mu buseruko bw'igihugu kibanyi ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Yabivugiye mu nama ya bose igira 77 y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Amakomine 11 hazotangurizamwo ikarata karangamuntu zikozwe mu buhinga bwa none yaramaze gutogwa. Umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati mu gihugu niwe abishikiriza. Mukanya tuja mu idonido ryano makuru. Tubahe ikaze mu idonido ryano makuru. Umukuru w'igihugu c'u Burundi amenyesha ko Burundi bwiyemeje gushira mu ngiro ingingo zijanye no kugarukana amahoro n'umutekano zafundikiwe mu nama ya bose igira 77 y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Evariste Ndayishimiye yasavye amakungu gufasha kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu kibanyi ca Kongo. Le Burundi a accueilli sur son sol, avec chaleur et dignité, les milliers de réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo. Uburundi bwarakiriye gataka kabwo ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi by'abanyekongo bo mu bwoko bwose. Banyakubahwa muri ngaha. Amahoro ni ikintu gihagaritse imitima yacu. Mu gihe ata amahoro ahari, abanyagihugu bacu nibo bahagirira ingorane. Ni muri iyo ntumbero tutazigera duhengeshanya na rimwe kwitabira no gushira mu ngiro ingingo zijanye n'umutekano zizoba zafatiwe muri iyi nama idasanzwe yatunganijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ni muri iyo ntumbero kandi Burundi bwama bwitanga mu kuja kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu ayo mahoro aba yahungabanyemwo biciye mu bumwe bwa Buraya canke umwe bwa Afrika canke mu karere ibihugu nka Somalia canke Centrafrique dushingira intahe. Muri iyo ntumbero nyene Uburundi bwari yemeje kuja kugarukana amahoro mu gihugu kibanyi ca Kongo nkuko vyasabwe n'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mboneho nakaryo ko gusaba umuryango w'ibihugu bigize umwe bwa Buraya gushigikira amasezerano yabereye na Birobi kugira ngo bushobore gutabara abanyagihugu bo muri Kongo. Muri iyo ntumbero kandi yo kugarukana amahoro n'umutekano, iyi nama itumye saba mu bwitonzi umuryango w'umwe bwa Buraya gufasha kugwanya imigwi y'iterabwoba itanguye kwigaragaza mu burere butandukanye nibagiye abaguma batera mu tundi turere tw'isi. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko Uburundi burongoye muri kino gihe duheruka kwakira ikindi gihugu ca Kongo kumwe n'abandi bakuru b'ibihugu twihaye ihangiro yo kugarukana amahoro n'umutekano kugira ngo abanyagihugu bacu barangure imigambi yabo yo kwiteza imbere pour permettre aux populations de nos pays de se concentrer en fait au projet de développement socio-économique. Ayo masanamu rero tuyakesha iradiyo y'abanyamerika VOA. Turabandanya nano makuru. Leta y'u Burundi riko yitegurira gutanguza ishigwaho rya karangamuntu zikozwe mu buryo bwa none kuva mu kwezi kwa Kigarama uno mwaka. Umushikiranganje ajeje intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse amenyesha ko amakomine 11 azotanguzamwo uwo mugambi yamaze gutogwa. Yabivuze kuri wa gatanu ariko yishura abashinga amateka ku cegeranyo c'ingene amakomine yegeranya uburyo agatunganya n'imigambi yayo. Ico cyo turakora kandi kigeze kure cyane twise digitalisation des services d'état civil uko byose abenegihugu udashobora kubidentifya neza biragoye kungira planification y'abantu udashobora kuidentifya neza ibyo état civil kucituronka nakaranga muntu no dégradable biométrie no biodégradable karanga muntu keza cyane kandi intambwe tugeze ko uno munsi turiko turagira commande y'amamashini
amamashini ama imprimante tugira amaese mu makomine pilote 11 twamaze kuidentifia nibaza ko umwaka uzohera buranga muntu bwa mbere bwatanguye kuboneka kugira tugire fishe itomoye neza n'ibindi byose bijanye n'inzandiko ndangamuntu kuko ubu tugiye kuraba aho umuntu usanga bagize mariage kabiri cyangwa gatatu agahindura izina agahindura akaranga muntu agiye ibururi avuye mu Kayanza agaca ufisa agatima kadatomoye gasanga aciyaza n'undi mugore cyangwa agiye kundi mugabo kubera traçabilité idatomoye cyangwa amafishe imvura iguye byose bica bitakara bikaba bigiye na connectivité itarimwo umva bica bigorana. Turabandanya nano makuru mu gisata c'amagara y'abantu. Abavyeyi bakwiye kuganira n'abana babo ibijanye n'ubuzima ndora bitsina byashikirijwe n'urongoye umugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza PNSR kuri uyu wa kane mu ruganda ku bijanye n'igwirirana ry'abantu. Anani ndacyayisaba harongoye uwo mugambi ahamagarira urwaruka kwiyubara icyo cyose cyotuma batwara inda zitifujwe. Byaribonekeje yuko hariho inda z'indaro zibonekeje mu rwaruka ruri hagati y'imyaka 10 na 14 baba amajana 4 urumva kari beshi. Rero twavuga tuti izo nda z'indaro ziranduranwe n'imizi, dufashanye urwaruka rugaruke rukurikize indero, rukurikirane indero yo kuziko. Abavyeyi baganire hagati yabo ibibazo bijanye n'indero y'urwaruka. Abana barukurikize impanuro abavyeyi babaha. Abana bareke kwiyandarika, abana bareke kwitwara uko bashatse, ariko bashobore kumviriza impanuro z'abavyeyi. Bakurikize impanuro z'abigisha kwishure. Bagiye kwishure bagende bige, bareke kwiyumvira ibi bintu by'ubushurashuzi ari byo bizana izo nda z'indaro, bikazana zijya ngorane naberetse zo gusanga ugwaruka ruriko ruraza gwakoroyinda hatara bafise imyaka iri hagati ya 10 urumva ko ari ibintu duteza guhagurukira. Turabandanya nano makuru kumenyekanisha ibikorwa byo kwiteza imbere vy'umwigeme w'umurundi kazi ni kimwe mu byo Keri Ngaruko yatahukanye ihiganwa rya Miss Burundi ry'uno mwaka hazoshikiriza mu ihuriro ry'abakenyezi biyungunganya rigiye kumara imisi 2 mu gihugu ca Egiputa. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru arashima ko kuva jejwe ayo mabanga amaze gukorana n'abakenyezi n'abigeme 90. Muri yo forum nashoboye gutumirwamwo zoronka akaryo ko kuvugira abandi bigeme dukorana mu mugambi muzi mwese witwa Burundi dans les affaires, ari Uburundi mu bikorwa byo kwiteza imbere, ari umugambi wo gushigikira abakobwa n'abigeme bariko baragerageza kwiteza imbere biciye mu rudandaza cane ariyo wari uwo mugambi nashikirije mu higanwa rya Miss Burundi. Akaba ari akaryo keza rero ko kuja gushigikira no kuyagira amahanga ibikorwa vyiza tumaze gukora gushika zino saha mu bakobwa n'abigeme b'abarundikazi biciye muri wa mugambi nababwira. Akaba ari rero forum izomara imisi 2 du 26 au 27 septembre 2022. Nitega ko ibintu bibiri, kimwe nuko mu kubavugira no kuyagira amahanga ico bashoboye naho bamaze kwikura bakishikana, novuga ko bizana akandi gateka kuri bo, aho batakibasuzugura ngo korangora ari bigeme ngo bari mu bikorwa byo kwiteza imbere, ariko bahabwa agateka. Ica kabiri nuko nanje ndi umwe muri bo, simfasha gusa muga nanje natanguye kwifasha mu gukora nanje udukorwa two kwiteza imbere. Nanje nkazoba rero shoboye kuba inovuga
igicapo c'uwo murundikazi ariko ariteza imbere mu mahanga, bigarukane rero ka gateka nariko ndavuga ku bigeme b'abarundikazi. Rero umuntu afatiye kuri ino novuga runo rugendo ngira nkore, umuntu yobemerera yuko mu kugarukana novuga ka gateka, mu kugarukana agaciro kuri ivyo bikorwa byo kwitenza imbere bakora, umuntu ashobora nabone gukora ku mitima y'abandi bashaka gufasha babigeme nyene b'abarundikazi muri ivyo bikorwa. Ico bakeneye nkuko dukunda kuvyigisha baragifise, uburyo burahari, habuze gusa ukungene novuga ubwa bumenyi tumaze imisi dutanga aya formation ari nayo ahari dufasha uko dushoboye kose ngo barigire ko novuga access. No babwira yuko ubukene bubishe kandi buvuna. Mu kurangiza ano makuru, ireresi zibiri ziri mu zaronkejwe ubushimwe mu isabukuru mpuzamakungu y'ireresi Festival igira 13 zarerekanywe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi. Abazirorereye yaba abajejwe intwaro hamwe n'abanyagihugu barashima ubutumwa burimwo. Arumeri Mutore. Wari umunezero udasanzwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu kuri bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Ruyigi bari baje kurorera ireresi zibiri ziri mu zabaye za mbere mu isabukuru mpuzamakungu y'ireresi Festival. Ibikorwa biri mu rukurikirane rwo kwerekana izo reresi mu gihugu cose byatanguriye mu ntara ya Bubanza mu ntango z'uku kwezi kw'icenda. Ireresi yitiriwe Igihemu y'uwitwa Deo Bigirimana niyitiriwe Ishusho y'umuntu ya Amedema Nirakiza nizo zerekanywe kuri uyo mugoroba. Umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Ruyigi ajejwe vy'imibano n'imico kama yari yahishikiye akavuga kuko kwerekana amareresi byigisha cyane abanyagihugu kandi bifise ico bihindura mu nyifato yabo bifatiye ku nyigisho nziza zirimwo. Filme nk'izi zirafasha kuko hariho ico zungura zituma amenya ingene yo kwitwara imbere y'umuntu yuno. Bamwe mu banyagihugu bakurikiranye izo reresi barashimye ico gikorwa baranaronka n'akaryo ko kubaza ibibazo abaziteguye. Abakobwa canke abigeme canke abasore bagomba kubaka bokora iki kugira ngo amenye wagiye kubana uko ameze, kugira ngo bijya ibibazo byari bigiye gushikira Timoteyo ibize bishikire n'abandi. Muri rya jwi ry'Imana yavuze ati nanje nagumye mwigenzura ry'ibiriko biraba byose iboneka n'ibitaboneka. Rero wewe icyo gukora mvuze kuri twese, nimba hageze kuhitamwo, Imana yabajije Timothy koko mu guhitamwo soranje warambajije, urasabwa wewe nyene ubwawe usenga Imana kugira igufashe guhitamo, hanyuma nawe wongere ukoresha ubwenge ntubikije mu guhitamwo kwawe. Gladys Irankunda umuyobozi w'isabukuru mpuzamakungu y'ireresi Festival akavuga ko urwo rukurikirane rwo kwerekana ireresi zabaye za mbere uyu mwaka mu gihugu cose arakaryo keza ko kumenyekanisha ibikorwa byabo bategura izo reresi no kubateza imbere. Yongera akavuga ko ireresi z'abarundi zigeze ku rwego rushimishije naho hakiragahaze. Kimwe mu ntumbero dufise ni no guteza imbere abahinyanyuzi b'amareresi ba hano mu gihugu wacu, abantu bagashikirwa bagashobora kubona yuko abarundi bagenzi babo bashobora gukora amareresi yo mu Kirundi kandi mu kirimi abantu bumva. Amareresi y'abarundi aba akozwe neza nayo ne duhora tuyarungika mu bindi bihugu kugira ngo ashobore kuja mu mahiganwa. Ntituragera ku rugero twavuga ngo rurashimishije cyane gose, ariko vy'ukuri turashima inguvu bashiramwo, turashima ukuntu bavyitangira, turashima ishaka bafise mu gukora, bariko baraja ku ntambwe nziza cyane. Izo reresi ziri mu zabaye za mbere mu higanwa ry'uyu mwaka wa 2022 mu isabukuru Festival zikaba ziriko zirerekanwa mu makomine agera kuri 40 mu ntara 17 zigize igihugu. No kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Reka nshimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikira, abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya eka mbere no kuyatosora. Ibindi biganiro birabandanya.